Uwo munyagihugu nuwo muri komine Gitaramuka ku mutumba Gasasa. Ku mazina yitwa Nkurikiye Gaspard. Avuga yuko ariko ararenganywa na Ntahimpera Evariste. Ngo ivyo bikaba vyavuye ku murenzo uwo mwenegihugu Gaspard yahawe na leta, hanyuma uruwundi nawe akavuga yuko uwo murenzo uri ahashokera itongo rya se. Gaspard wewe avuga yuko iryo tongo yarihawe na komine nk'abandi bose kandi arifitiye n'ibipapuro canke reka tuvuge ibiriranga. Ngo baragiye no muri komine kuburanirayo, uyu Gaspard aratsinda Evariste. Ariko naho biruko ngo ingingo zafashwe na komine ntizigeze zikurikizwa. Gaspard ngo yaratotejwe gushika naho akubitwa. Agasaba ko abajejwe gufata ingingo uwo mutabara bakamutunganiriza, bakamusubiza umurenzo wiwe, agasubira gukorera umuceri wiwe nk'uko n'abandi bose bariko barakora. Umurenzo ku batawuzi ni birya bivi leta iciye muri komine igaburira bene gihugu, bakaza barakota mu kiringo kanaka canke bagakota ku mwaka. Reka rero avyivugire neza ingene vyagenze n'ingene yahohotewe n'abategetsi batandukanye. Ndagize mwiriwe nyakubahwa, hama ndi wa mwenegihugu wo muri komine Gitaramuka, umutumba ni Gasasa, bakaba banyita Nkurikiye Gaspard. Hanyuma narigarutse kugira ngo by'ukuri ndabatera akamo ku kuntu nahohotewe. Jewe narimye umuceri ndawurima mu mwonga wa Nyabiho kandi nahawe umurenzo na leta nk'uko yahaye abandi bene gihugu bose. Hanyuma havuye haduka umuntu awiyitirira ko ari ishorero ry'itongo rya se wiwe, hanyuma turatangura azana ivy'imanza tuja mu mpanuro kwa musitanteri. Hanyuma aho kwa musitanteri ndatsinda, ndonka uburenganzira bwo kubandanya gukora muri uwo murenzo nk'uko muvyibonera mu mpapuro. Hanyuma aravuga ati udashimye impanuro yunguruze, asubira kuja kumburanya ku ntahe yo kumugina, ari nawe agira gatatu mu bayirongoye uwo Ntahimpera Evariste. Ndamutsinda, aja muri sentare y'intango, naho nyene baramubwira ngo kubera ko sentare itabifitiye ububasha, basanze ico kibanza ari ca komini kandi ariyo leta, yiture ngo sentare ikimanza za leta iri Gitega. Ariko nagize mbona musitanteri wa komine Gitaramuka anyandikiye ugwete ko kumpagarika abantu ko ntosubira kuhakorera, ko ahahaye uwo twaburane yitwa Ntahimpera Evariste. Hanyuma nca nitura umushikiranganje aho yaje kumviriza ibibazo vy'abene gihugu ku itariki 9 Inikarusi, bambwira ko nokwitura nyakubahwa buramatari. Hanyuma naramwituye ndamutera akamo bambuje gutera uwo muceri, arambwira avuganye na OPG yuko bondeka ngatera uwo muceri wanje ko azoza kubitunganya ashike kuri tere. Hanyuma igihe kigeze kwaza, banyakubahwa, nagize ndaza nje kumusanganira afise convocation OPG yampaye kugira ngo baze bumvirize ibibazo vyacu. Uwo mutama Ntahimpera afise umuhungu yitwa Nimubona Alegisi. Hanyuma yaciye antegera afise urubando, harankubita bene gihugu barahurura batuduganye kw'ikomini. Nako uwo mupolisi ari kw'ipeti rya Jidamajoro, akorera i Bujumbura ku mushikiranganje w'intwaro yo hagati, akora muhiriwe. Bamaze kutudugana, tugeze kw'ikomini, haci haza undi mushikiwe w'umuganga yitwa Muhayimana, aho yaciye ankubitira akamara amazi imbere y'abategetsi, akankubitira imbere ya OPG. Na musitanteri barorera ntibabivuge ko n'ikintu na kimwe. Murumva ingene abanyagihugu bahohoterwa imbere canke mu maso y'ababajejwe, mu maso y'abarongozi babo, ntihagire ikintu na kimwe bavuga. Bisigura iki? Ibi bisigura ko kumbure baba batinya abo bantu bariko barahohotera abandi, canke ko baba babakoze mu ntoke. Umwenegihugu rero nawe agacarira atawe aririra, akarira atagira gitabara. Ibi bintu
si vyiza na gatoya. nkaba rero nsaba ko akamo kanje banyakubaha mwomfasha kugira ngo gashikire umushikiranganji w'ubutungane yari yandungitse kwa Buramatari, bansubize uwo murenzo wanje mbere ndetse n'umuceri baborokeyemo yuko bawuhaye ntayimera azonsubiza amafaranga y'ibikorwa vyakoze aho hantu. Uwo muceri ukaba uriko uraja mw'ishamba, nkasaba uburenganzira bw'uko notangura kubagara. Uwo murenzo naho hawe na leta, murabibona ngaha kuri iyo fishe n'izo mpapuro mfise z'amasezerano dufitanye, kandi ho hari amasezerano avuga yuko niyo bishike leta ikahakenera ku nyungu za leta iteguza bene gihugu bakorera muri iyo tere bakumvikana ikiringo bazohasubiriza. Ibi birumvikana, leta iba yasinyaniye amategeko n'abene gihugu. Leta igomvye gukoresha aho hantu nk'uko ishobora kuba ifise imigambi rusangi ya leta, ni vyiza irateguza abene gihugu, iragira ikintu bita preavis, abene gihugu bakitegura, kumbure irarindira bakabanza bagasarura canke bakabanza bakimbura ivyo barimye kugira ngo ntibave bagira ingorane zo gusanga bariko barahomba. Mugabo umwene gihugu yasinye amasezerano, hari ingingo ivuga ngo les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qu'ils ont fait. Amasezerano mugiraniye n'umuntu ahinduka amategeko, voilà, ahinduka amabwirizwa. Ushobora kuvyuka mu gitondo muyahindura uko ugomba mu gihe mutavyumvikanye ko n'uwo mwayasinyiraniye. Murumva yuko mu gihe umwene gihugu bamufasha uko ngo are ujya muceri wateye ngo ubayiwanaka azoguha amahera bikwiranye, muca mwumva yuko aka aba arakarenganya. Uyu mwene gihugu ntarira busema. Bigenze uko bikava kuri leta canke bikava kuri komine, ico kibanza koko ari cyo avuga yuko iryo tonga ari igiwabo, leta nisitegerezwa kwendaminiza uyu munyagihugu, voilà, ikamuhindisha yakababaro. Aho ni mu gihe ivuze iti wewe ntusubire gukora ibitongo twasanze ari ryanaka si rya leta. Ibi nibaza ko vyumvikana. Ntibigeze rero banteguza kubera nanje ndi umwene gihugu umwe mu bo barongoye. Ama rero ico nsaba nyakubahwa ni iki gikurikira, nashaka mu ntabarize na cane kugira ngo akamo kanje gashikire umushikiranganji w'ubutungane, kuko ku itariki 9 Gikarusi nari namwituye, hanyuma natumbereye aca ndungika kwa Buramatari. Amaze kuza by'ukuri ntivyoroshe, yasanzwe nakubiswe, nta n'ikintu na kimwe yamfashije, namubwiye ngo ashike ku murenzo ko hari abene gihugu bagomba gutanga umuco biranka. Hanyuma ugira kabiri nkavuga ko umuntu abariza akamo kanje kagashikira umukuru w'igihugu ari we Sebarundi, kugira ngo by'ukuri bantabare bamfashe ndonka uburenganzira bwo kubagara ku gaceri kanje kari mw'ishamba bariko baratanga. Hanyuma komine niyo hakenera, nk'uko dufitanye amasezerano avuga yuko hakeneye iteguza abene gihugu bose bahari bakahasubiza, nzohasubiza abandi basubije, mugabo since mva mu bandi, kandi nanje ndi umwene gihugu umwe muri iyo komine. Mwoba mukoze, numva ico saba ari ico, by'ukuri mumfashe kugira ngo akamo kanje kagere kure, canke na Buramatari bamubwira ahindure ingingo yamfatiye, kuko ni ingingo zindengeye nk'umuntu muto. Umuryango we wanje urajunje kubera umuceri bawuharuriye mu kuzimu, akaba atanindishya akababara opeje yankoye ku nzira ko ataco. Hanyuma kubera uwo tuburana ari umukomiseri n'uwe yagumye avuga ko yataye akazi kibabaye bwihangane, nashaka by'ukuri murebe ingene bondenganura nk'umwene gihugu mutonya, kubera ageze kwa opeje ari komiseri barahiga ingene bobigira bakabura, bakishinga kurabana twininga. Urumva ko musitanteri nabonye nagifisemo uruhara. Hanyuma by'ukuri mbere no wakabiri kuri Mr. Jean Paul nyine ari wari yaciye n'urubanza rwa mbere kuri iyo papuro mubona, nawe nyene ubu yarigeuce ahubwo ahengamiye ku ruhande rw'abo bantu. Abasaba rero ko mwondenganura nk'umuntu mutonya, kuko ubu simba niyo notura umutwe. Urakoze. Hanyuma nkaca nsaba ku nkoni nakubiswe ndi imbere y'ubutungane ko norenganurwa ngahabwa indishi y'akababaro kubera nahohotewe. Murumva baragiye ko barahuragura
umwenegihugu nuko asigara ari ntwitwi atigira amahoro. Rero jewe ivyo bibando nakubiswe ndiko nzira ibintu nahawe na leta, itongo nahawe na leta biciye mu mategeko, ata amategeko jewe narenze. Ati rero ndasavye bampa indishi y'akababaro kuri ayo mahiri banyomaguye. Indishi irakwiye, nta hantu na hamwe handitse yuko umunyagihugu abereyeho komagurwa nk'igikoko. Nta n'ibikoko bigikubitwa nk'uko. N'ibikoko ugiye muri parike usanga bikingiwe. Yeswe ikiremwa muntu, ivyo birumvikana wampaye inka. Jewe nibaza yuko ivyo mwese muriko murabitahura. Rero ubutumwa bwiwe buratomoye, umunyagihugu ariko atera kamo, ariko atabaza umushikiranganje w'ubutungane kugira ngo amutunganirize, kuko uwo yari yamurungitseko ariwe Buramatari atabaye akimutunganiriza. Turasavye rero umushikiranganje w'ubutungane ko aka kamo k'umwenegihugu atokirengagiza, ahubwo yogafata nkama agakurikiranira hafi ikibazo ciwe. Kandi turasubiye kubashimira ukuntu akamo tugize imisi tubatera bagize imisi bakitaho, bikaboneka yuko bashizemwo ubwira bw'ukwirikirana ivyo tuba twabahaye kugira ngo babikorereko, yuko ejo canke hirya y'ejo umwenegihugu atazosubira kuturondera atubwira ati erega umushikiranganje nta kintu na kimwe yigeze avuga kuri dosiye yanje. Murumva yuko vyoba bibabaje cane. Turizeye yuko akamo k'umunyagihugu kamushikiriye. Turangiza tuyibutse ntimwibagire kugira subscribe na jeme no gufyonda kuri ka gakengeri kugira ngo ivyigwa dutanze buri munsi bizokwame bibashikira mu matelefone yanyu, cyo mwumva notification. Imana nibahezagire mwese aho muherereye, tubifurize kugira weekend nziza, ariko reka twibandanize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Aka kantu mukumvirize neza mugatahure. Mu ishure ry'abarundi bose tuvugira abarundi, turaba nguri mu mugambwe uyu canke uriya, nguri muri ibi, nguri mu bwoko ubu canke buriya. Oya wewe upfa kuba uri kurarenganywa gusa ufise ivyemezo vyerekana yuko uri kurarenganywa. Maze kuvyumviriza tugasanga nivyo, nta kindi kiba gisigaye, tuca dukora uko dushobojwe n'Imana. Ishure ry'abarundi bose ni ry'abarundi nyene, si ry'imigambwe.